Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku migenderanire y'igihugu c'u Burundi ndetse n'ibihugu bibanyi. Varisito Ndayishimiye yafashe urugendo rwa mbere rw'uno mwaka mu mahanga, aho yarugeneye umwe mu bafashe ubutegetsi ku nguvu. Varisito Ndayishimiye hagiye mu gihugu ca Gabon mu gihe imigenderanire y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda yifashe nabi cane, naho akiri mushasha cane mu mabanga. Perezida Brice Ngwema afise imigenderanire myiza na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, mbere yaranatangaje ko Perezida Kagame ari icitegererezo ciwe. Ngwema yaragendeye Burundi muri gitugutu umwaka uheze w'2023, arakirwa neza cane muri Ntare House. Ejo haheze rero nibwo Perezida Ndayishimiye yuriye indege ya Perezida Brice Ngwema maze haja kugendera igihugu ca Gabon. Ubu akaba ari mu rugendo rw'akazi muri Gabon. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ntivyamenyesheje ivyo Varisito Ndayishimiye ariko arakora muri ico gihugu. Tubibutse ko muri kahise Gabon yoba yaragize uruhara ruhambaye cyane mu kugerageza kunywanisha abarundi. Umuhisi Perezida Omar Bongo niwe yatanguje guhuza Perezida Buyoya n'uwatwara umuhari CNDD FDD Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye. Ico gihe mbere Perezida Buyoya yarahatswe gutembagazwa ari muri Gabon n'abasirikare bari barongowe na Lieutenant Gaston Ntakarutimana. Twizere ko Varisito Ndayishimiye atazohora n'ivyo vyago mu rugendo arimwo. Nkuko nabivuze, Ngwema nawe yaragendeye Burundi muri gitugutu arakirwa muri Ntare House. Ntavyo nzi ko Perezida Ngwema hari ico ariko arakora kijanye no gufasha Burundi n'u Rwanda mu gusubiza hamwe. Ikindi gishoboka kandi nuko Perezida Ngwema yoba akeneye ko Perezida Varisito Ndayishimiye yomufasha kumvisha bagenzi be muri CEEAC, cane cane Abia Ngwema wa Guinea Equatoriale, bakamukora ko ibihano bafati igihugu ciwe. Ubahoze yamiriza bikomeye abatembagaza ubutegetsi vuba ngarashobora kuzokora igikorwa cyo kubavugira kugira bakurwe ko ibihano. Murano makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi cyane biriko biravuga kuri urugendo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arimwo muri ico gihugu ca Gabon, ndetse tuze no kubabwira vyinshi kuvyo yo kwigira muri ico gihugu harimwo n'ivyabaye mu misi iheze. Hari amabanga ahambaye cane yoba ari hagati y'aba bompi, ntuze gucikwa navyo. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezweho nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwekaze mwidonido yano makuru. Dutangurire mu myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Neva yari uwa mbere mu kwiyamiriza aho hose yumvise hatembagajwe ubutegetsi. Yaravuga bagenzi we bazi ibintu n'ibindi bakinumira, bakareka amashirahamwe mpuzamakungu nka Union Africaine canke CEDEAO akaba ariyo avuga, kuko bo baba batazi bizokurikira. Benshi ntibashima kwiteranya n'umutegetsi mushasha. Ndayishimiye yatanguye kwiyamiriza itembagazwa rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita mu gihugu ca Mali, ryabaye kugenekerezo ya 18 ukwezi k'umunani umwaka w'2020. Ubu Colonel Assimi Goïta arahangamye. Ndayishimiye barahura mu manama mpuzamakungu akanuma. Muri Nyakanga umwaka w'2021 Perezida Ndayishimiye yamirije n'inguvu ziwe zose itembagazwa rya Perezida Alpha Condé muri Guinée. Colonel Mamadou Doumbouya arahangamye ku ngoma. Ndayishimiye ntaco akivuga. Muri Nzero umwaka w'2022 Varisito Ndayishimiye yamirije itembagazwa rya Perezida Roch Christian Kabore muri Burkina Faso. Nicabujije ko muri Nyakanga uwo mwaka n'ubundi w'2023 Perezida Ndayishimiye yari yicaranye na Kapiteni Ibrahim Traoré mu Burusiya. Muri Mukakaro umwaka uheze Varisito Ndayishimiye kandi naho yari yamirije itembagazwa rya Perezida Mohamed Bazoum wa Niger. Niryo rya nyuma yiyamirije ivy'abatembagaza ubutegetsi.
muri myandagaro aho General Brice Ali Nguema yatembagaza Perezida Ali Bongo muri Gabo, Evariste Ndayishimiye yarabuze ico avuga, bamwe bakavuga ko yasanze vya bintu biri ku murindi utoroshe. Bamwe bati ni iki Perezida Ndayishimiye azova muri Gabo yize? Perezida Evariste Ndayishimiye ni umwe mu baperezida bakunda gutwenga abarundi baje hanze bakava ataco bize, akavuga ko we igihugu cose agiyemwo avayo yize. Nk'igihe yaje muri Amerika yavuze ko yavuyeyo yize igiciro c'amavoka. Sinibaza ko aya majambo akunze kuvuga ajanye n'abatembagaza ubutegetsi ariyo yagiye kubwira Perezida Ali Nguema. Bamwe bati ntiyogira kumutiza intege imwunguruza ngace aja kumwigira ko umuhinga, ahubwo ngo urugendo rwo muri Gabo rufise vyinshi Perezida w'u Burundi ashobora kurwigiramwo. Icambere, General Ali Nguema yahoze agendanira Perezida Omar Bongo wa Gabo. Mu nyuma yarajejwe kurongora ikambi icungera umukuru w'igihugu Perezida Ali Bongo. Ali Nguema niwe musirikare yari yegereye cyane umuryango w'umukuru w'igihugu kandi yaraza amabanga y'uwo muryango. Igicigwa ca mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yohakora nuko abo yitabansa atari bo bashobora kumubangamira cyane, ahubwo barya bamwegereye, barya baza amabanga yiwe yose nibo ba mbere yo kwitondera. Ali Nguema wo mu Burundi bamwe bati kumbure ni General de Brigade Jules Ndokubwayo ahejeje kwigizwa kure akajanwa mu Buganda. Ngivyo na General de Brigade Brice Ali Nguema byaramubaye ko arungikwa mu buserukizi bwa Gabo muri Maroc no muri Senegal, mu nyuma arasubira arizerwa aragaruka mu gihugu, mbere acaboneka ari we wa mbere akingiye Perezida Ali Bongo. Uko vyarangiye benshi turabizi. Icigwa ca kabiri co muri Gabo ni ingene umupfasoni w'umukuru w'igihugu ashobora gukwegera umukuru w'igihugu. Ndayishimiye ngagiye mu gihugu aho Sylvia Bongo yari yarihaye ububasha budasanzwe, yatanga amategeko mu bategetsi bahambaye, yihaye ubutunzi burenze, yigize umugira neza adasanzwe mu gihugu ari we yariko araciba. Yakoze ibishoboka vyose kugira ashira biwe mu mabanga ahambaye y'igihugu. Ivyo nivyo rero vyakwegeye Perezida Ali Bongo bituma atembagazwa n'umwizigirwa wiwe General de Brigade Brice Ali Nguema. Uyu munsi Ali Bongo aridegemvye, ariko Sylvia Bongo we arapfunzwe. Icigwa ca gatatu Perezida Evariste Ndayishimiye ngakwiriye kwigira muri Gabo ni ingingo zihambaye Perezida Ali Nguema yafashe. Perezida Nguema yarafuse umushahara wiwe w'umukuru w'igihugu n'ubundi burusho bw'umurengera buhabwa umukuru w'igihugu, maze agumana umushahara ujanye n'ipete ryiwe be n'amabanga yiwe mu gisirikare. Imishahara n'uburusho vy'umurengera vy'abakenguza amateka n'abashinga amateka vyaragabanijwe, yongera aragabanya amafaranga aherera mu nzego z'igihugu. Mu mezi ane gusa amadeni ya Gabo yararishwe. Mu mezi ane amabarabara yari yarahebwe mu bisagara vya Gabo ariko arubakwa, ibirometero 121 vyarasizwe kaburimbo. Mu mezi ane gusa leta ya Brice Ali Nguema yatanze ubuzi 9,000. Uburusho bwari bwarahagaritswe mu bakozi ba leta bwarasubijwe ko. Muri ico kiringo nyene Perezida Ali Nguema yagerageje kugarukana icizere kuba intwaro ya Ali Bongo yahora yita abansi b'igihugu. Icigwa kigira kane abanyagihugu ntibamenyerwa. Mu myaka y'ubutegetsi bwa Perezida Ali Bongo wome ngo abanyegabo ni ibihwiji bitabona akarenganyo bikorerwa. Ali Bongo yaravyinwa yaravyinwa yari igitangaza, ahatembagarijwe b'abanyagihugu nyene bakiranye igishika General Brice Corteil Ali Nguema, ubu bamufata nk'urukiza. Ali Bongo yabahemba ko bamutoye na bakamuhemba ko bavyemeye. Ngo birababaje kubona intwaro zabitwa ko batorwa n'abanyagihugu arizo zishira imbere ubusuma, ukwikunda kw'abatwara banunuza igihugu, ugukumira abandi zigasamburwa n'intwaro z'abasirikare bafata igihugu ku nguvu. Bamwe bati ese Perezida Evariste Ndayishimiye yova muri Gabo aronse ivyigwa n'abikeyi, ntarindire ko hafi yiwe habukwa uwundi Ali Nguema.
abamenyesha makuru ngo bazoja gutegera President Ndayishimiye avuye mu gihugu ca Gabon murarya umutima amenyo bazamutubarize muti vyagenze gute ngo uhinduke umugenzo w'abatembagaje ubutegetsi kugeza naho wiyunguruza mu ndege yabo. Mbega General Aringwema na General Godefroid Niyombare batandukanye gute keretse uko umwe yashitse kwihangiro ryo gutabara igihugu ciwe kigaramiwe n'ababesha ko batsinze amatora mu gihundi we bitakunze. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko yariko aravugwa kuri urugendo President Evariste Ndayishimiye arimwo mu gihugu ca Gabon, aho ari rwo rugendo rwa mbere rubaye muri uno mwaka mushasha w'2024 umukuru w'igihugu akoreye hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Bamwe bati nigiki azova muri Gabon yize, abandi bati ese President kwa Aringwema yoba agiye gusaba ko hobaho umwumvikano n'igihugu c'u Rwanda canke se yoba afise ibindi bimujanye ariko navyo bifise aho bihura na politike. Vyonda subscribe canke sabone niba utari wafite nako kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze